Fondation Pax Burundi yifatanije n'abakristo ba Paruwase Makamba mu guhimbaza umunsi mukuru w'Inazareti no gushimira Imana kuko barangije umwaka. Mu nkuko ya misa y'ubukengurutsi bw'uwo muryango n'abandi bakristo, Patiri mukuru wa Paruwase Makamba niyo nkuru Petero ahanura abakristo n'imiryango kubahana hagati yabo, umugabo n'umugore hamwe n'abana, kuko umukama ariwe atera iteka aba bana mu muryango. Bantu b'Imana, bana banyakubahwa, twebwe abana turi ngaha, twebwe abana turi ngaha tuzirikana ibintu twumvise Imana yavuze. Umukama niwe atera iteka senaka mu bana biwe, niwe yubahiriza umuvyeyi mu bahungu biwe, ubaha umuvyeyi aba ariko ayishura ibicumuro vyiwe, utera iteka nyina wiwe asa n'uriko aragwiza itunga, ubaha se azohimbagwa nawe n'ibondo vyiwe, niyatakambira umukama azomutega amatwi, utera iteka se azoramba, ugangurukira umukama azoshimisha uwo mwibarutse. Mwananje urunganira so nyamara gushika mu zabukuru, ntuze umutera amagorwa mu buzima bwiwe, naho nabwo bwe bwoyama uramugira imbabazi n'umukengeri ngo nuko akimva mu ngoga ineza izogira so izokwibagirwa. Hano twebwe turabana, twebwe naho so yobera kumara amazi, naho nyoko yora kwandagaje atwe yagufashe nabi, wewe kora iteka ryawe ryo kumuhezera, ryo kumufasha, kumugangurukira, wewe azonazwa n'Imana yakoze. Ariko ibuka mu gitabo cya Minisitiri w'Intebe cya gatatu umurongo w'icenda handitse ngo nkako inzu z'abana zikomezwa n'umuhezagiro wa se wabo, siko muranyumva? Ngo ariko ngo imishinga yazo ikarandurwa n'umuvumo wa nyina. Ngo ntukinahaze so atayiteka, kuko so atayiteka sininahazwa kuri wewe. Nkako inahazwa ry'umuntu riva ku iteka rya se wiwe, ariko nagatukisha ku bana iyo nyina wabo akengeretse. Rero bantu b'Imana, ushaka nyakubaha muvyeyi se ubwo se narugo, ushaka kugira neza abana bawe tera iteka nyina wawe, ushaka kugira neza abana bawe bo mu narugo kicubahira umugabo wawe, ushaka gutera iteka gukuza abana bawe neza, kunda umugabo wawe, kunda umugore wawe, tera iteka umugabo wawe. Patiri mukuru arongera agakebura abakristu gukora cyane uko bari kose bakihereza Imana kubw'ingabire n'ingabirano bahawe, mbere bagakengurukira Imana ku byiza yabagiriye n'ubuzima bafise. Iyakirikuri weza Imana kuri ucukora kugira ngo Imana nayo ingabirano ziteye nkomezi nkore n'izere niyakiriko hamwe kutanya biziga. Umuntu agakenguruka imbere y'Imana namugamira nyinshi, kuko nimisaba asabye niko mukeye umuntu agakenguruka namugamira n'uruzi nimaze kwa runiniya ugashabura kwihaniso icarugira icaruka. Umuntu agakenguruka ni nk'umuntu watije ibitugu vyawe yamafata umushorishori agaciragira umuco igitugu, cyangwa umuntu agakenguruka asa n'umuntu watije ingazi la persona qui doit traiter la courte yamafata hejuru agacakendera umutije ingazi. Fondation Pax Burundi mu guhimbaza no gukengurukira Imana kuko barangije umwaka neza, bakaba bashikanye ibifungurwa bitandukanye hamwe n'imifuko 100 y'isima. Umuryango nawo wa Reveriyano Ndikuriyo ariwe yatanguje Fondation Pax Burundi, ukaba watanze iyindi mifuko 100 y'isima n'ibasha ry'imiliyoni 2 y'amafaranga y'amarundi.